ndabahaye ikaze nshuti namwe bakunzi mukurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Kaze mu makuru y'uno munsi mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akabagizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko abashinga amateka bamwe batazi ico bajejwe, nayo ngo n'abacamanza nabo bamwe ngo barakora ako kazi batazi amategeko. Ibanki nkuru y'igihugu irahumuriza ababika amafaranga mu mashirahamwe yo guhanahana amafaranga yemewe n'amategeko hano mu Burundi kuko ayakurikirana. Reka ndabaha ikaze mu kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kuba ikaze kandi kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana nkuko nari mejeje kubibamenyesha. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko hariho abashinga amateka bamwe batazi ico baba bajejwe, ngo ndetse n'abacamanza bamwe nyene bakaba bakora ku kazi batazi amategeko. Kurikirana nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu gihugu gifise abashinga amateka barenga 150 baserukira bene gihugu, je bakabarije niruka kumviriza bene gihugu. Ivyo mwumva bibaho mu isanzwe abashinga amateka mbamona abo mu ntara Ruyigi bagaca bahamagara umushikiranganje ajejwe ibibazo bumvise bene gihugu, ati mushikiranganje duhumubonano twebwe abashinga amateka bo mu Ruyigi tugira tukubwire aya yagwa mu Ruyigi mu gisata cawe, muga ntibashobora bose baciye imanukira Bujumbura kurya ivy'igihugu gusa ataco ukimari. Je ndabivuze mushaka ni muvote motion de censure. Gakera abashinga amateka bari bazi yuko kizira no kubanegura, bari bazi ko bajejwe kunegura bakanegurwa. Genda musome amabanga y'umukuru w'igihugu murabo ubutumwa bwiwe. Hari abantu abacamanza bigeze kuvuga ngo twebwe ngo turigenga kirazira nta numwe atuvugisha. Ni n'umukuru w'igihugu bati ego cyane mwasomye amategeko mero. Ibaza nk'umucamanza atazi n'amategeko. Ndabwiye ibintu bibiri gusa, genda musome mu vyo umukuru w'igihugu ajeje: assurer la continuité de l'État et le bon fonctionnement des institutions. Abashinga amateka muhejeje gutora rijya bwirizwa muraricera ku mukono ko muca munzanira. Nshatse sindeka gusinya ndabeshe, nshatse sindeka gusinya nkabagarukanira subiramwo mwavyize nawe ko mutaramfata. Abantu nabazi ngo continuité de l'État ngo n'abantu continuité de l'État s'abantu. Leta institution burazi cyari ari abantu bazi kuvangavanga urwego rw'igihugu be n'umuntu. Ngurumva neva ngo zari kwavugaga na neva ni neva umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu. Ibanki nkuru y'igihugu irahumuriza abo bose babika amafaranga mu mashirahamwe atandukanye yo guhanahana amafaranga yemewe n'amategeko hano mu Burundi kuko iyo banki y'igihugu ngo ibikurikirana. Ni nkuru ya mugenzi wacu Hayimo Prospere niyo nkuru. Abantu bafise amakenga yo kubika amafaranga yabo mu mashirahamwe amwe yo guhanahana amafaranga borema bahumurizwa n'umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB Dieudonné Murengerantwari. Duhumuriza yuko abakoresha ubuhinga bwose bwamewe na banki nkuru y'igihugu, yaba Ecocash, yaba Rumikash, yaba Samamani n'ayandi mashirahamwe ahanahana amafaranga yemerewe na banki nkuru y'igihugu, nuko ayo mafaranga yabo tuyakurikirana kandi tuyabona ku munsi. Rero turabaremesheje ntihagire umuntu asubira kubabwira amakuru atandukanye n'amakuru avushikizwa n'banki nkuru y'igihugu. Urugero rw'amafaranga arekuriwe kubikugwa ruzogumaho mu guhanahana amafaranga hagati y'ishirahamwe Ecocash n'ishirahamwe Rimikash nk'uko bivugwa na Pascal Enna Oyono, umuyobozi mukuru wa Ecocash.
faut comprendre que les limites aujourd'hui qui sont fixées par le régulateur, notamment la Banque de la République du Burundi, la BRB. Ces limites-là sont en fait mises en place pour justement... urugero ntarengwa rushingwa n'ubijejwe uyo nawe ni banki nkuru y'igihugu BRB. Urwo rugero rushigwaho kugira ngo ntihabe ubusuma. Guhanahana amafaranga tugiye gukora bizotegerezwa kubahiriza urwo rugero. Ni ukuvuga ko bizogumuko kuko biruko mu ntumbero yo gukinga ubusuma. Muri make hazobandanya kubahirizwa ingingo za BRB. Respect des limites qui sont instituées par la Banque de la République du Burundi. Ivyo bikaba vyashikirijwe mu gihe hashigwa ahabona amasezerano yo guhanahana amafaranga hagati ya Ecocash na Limikash kuri uno wa kabiri ntwarane. Haimo Prospere niyo nkuru, reka ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Abarundi bahamagarirwa kwijukira gukingira ibidukikije kuko ari igikorwa ca bose, ndetse n'amashirahamwe akorera mu bijanye no gukingira ibidukikije agahamagarirwa kuja kwimenyekanisha mu bushikiranganji bubajejwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jules Verne na Kimana. Umufurege uri musi y'isoko ya Ruvumera muri zone ya Buyenzi aha mu gisagara ca Bujumbura, ishirahamwe Seproderic ryazindutse rikura imicafu muri uwo mufurege. Emmanuel Irumva arongoye iryo shirahamwe avuga ko ubukene bw'ibikoresho ari kimwe mu ntambamyi bafise, aranagira ico asaba. Intambamyi ya mbere tubona ni nk'abantu basanze barimo ngaho indani bariko baragerageza gusigura. Urabona neza yuko ntitwabahaye ibikoresho nkenerwa kugira ngo babikore, mugabo twihutiye kubikora kugira ngo amazi ashobore kurengana. Murabona yuko turi no mu bihe vy'imvura, amazi ntabandanye asubira inyuma. Nico dusaba ubushikiranganje bw'ibidukikije kubajanye n'abantu basanzwe bazana ibinyobwa bitekejwe n'ubumwanya butabora, yuko bobandanya ihimiriza babegera bagakorana na ca kigo OBR kugira ngo bamenyeshe abinjije kantite ingene ingana, kugira ngo n'ubushikiranganje nabwo nyene bumenye ibintu ingene bigena. Ica kabiri ni kubijanye na meri ya Bujumbura y'ukungene bobandanya bahimiriza kugira ngo ubusandugu bujanye no gutamwo buno bucupa bukwiragire. Usenda yizeye icegera cujejwe isuku n'isukura muri meri ya Bujumbura ati isuku ni igikorwa ca bose si c'umuntu umwe. Ikibazo c'isuku ni nk'ikibazo c'umutekano, ni ikintu kwirikirana ku mwanya. Gusamaye gatoya isuku ni ryo ku munota ni rya misi yose, kuko nk'aya maplastike mubona ngaha, imvura iyiguye n'uburona tuyo turayakura, kimwe n'igihugu ari wese yofata mu ntoki kugira ngo dushe gusukura igisagara. Naca kanje munigwaho n'akaryo ko gutera kamo abene gihugu ngaha muri zone ya Buyenzi ndetse n'abanyagisagara bose muri rusange ko bukwitwararika ibintu vy'isuku, kuko nk'aya maplastike urabona agenda yuzura mu makanivo, mu biyaga, akatwononera n'ibinyabuzima akaboga twari kujya mu Tanganyika. Kayoboke Claire, umuyobozi mfata kibanza ajejwe isuku n'isukura mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, asaba amashirahamwe ajeje gukingira ibidukikije kwimenyekanisha kugira yoroherwe mu kazi kayo. Nkuko mubibona murabona ko umeze nabi cyane, ibi bicupa cyane biraramvye hejuru, vyabaye gutwagwa n'inkukura y'amazi. Duca tuvuga tureka twe tubatera intege nk'ubushikiranganje buraba ibidukikije. Turanezerwa cyane iyo tubonye abandi bantu bafata mu minwe ikibazo cyo gukingira ibidukikije, kuko ibidukikije si ivy'ubushikiranganje, ibidukikije ni ivy'umuntu uwo ari we wese. Ivyo biruko mu gihe atari hake mu gisagara ca Bujumbura hibonekeza ibicupa mu mifurege itandukanye. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'inyubako. Ibikorwa byo gushira amatara kwibarabara gitiriwe Mercure Ndadaye biriko birashigwa mu ngiro nkuko bishikirizwa no mushikiranganje mu vyajejwe harimwo inyubako Dieudonné Dukundane. Inkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza.
Ibarabara ryitiriwe Melchior Ndadaye ririko rirashirwa kw'amatara. Igihe imbonesha kure BTV yashika igihe c'isaha 5, abakozi bari bahari ku bwinshi bariko baramanika ayo matara. Ivyo bikorwa bikaba bije gushira mu ngiro ivyavuzwe n'umushikiranganje w'inyubako Dieudonné Dukundane, aho yamenyesha ko iryo barabara rigiye gushirwa kw'amatara ariboneshereza. Iri barabara riva ku kibuga c'indege murazi yuko riheruka gusubirwamwo n'amatara akaba yarashizweho mu misi heze. Hari imisi mike yagiye aratswa abantu bakabishima. Ubu rero twumvikanye yuko ayo matara muri iyi ndwi nyene asubira kwatswa kandi ntazasubire kuzima. Ico ni kimwe. Igira kabiri nuko uhereye kuri Shanike hariho amabarabara mwamwe nayo nyene tugiye kwiga ingene dushobora kuyashira kwa matara hakabona mu ijoro hakabona no ku murango, kubera yuko uri gihugu kigendwa ni vyiza yuko ingenzi zidagadura abantu bagashobora gutembera neza habona mu ijoro cyane cyane. Ibarabara rija ku kibuga c'indege rikaba rimaze gushirwa kwa matara. Elvis Munyaneza, reka nawe ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Uruzi Rusizi rugiye kubakirwa inkombe kugira ngo amazi yago ntazosubire kwirara mu bantu. Ni inkuru dukesha Jules Verne na Kimana. Umugwi w'igihugu ujeje kurwanya impanuka ibiza n'isibe uramaze gukora ibikorwa vyinshi kubateshejwe izabo n'amazi, harimo no kubahigira iyo bazimurirwa. Bivugwa na Anise Nibaruta arongoye uwo mugambi. Uravye nko mu Gatuma ngene hameze n'abantu bagiye barahiha barahubaka. Uno munsi bama bari mu myuzurira bamana intekera ku mutwe, kuko Gatumba hahurira amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze, hagahurira amazi ya Rusizi. Nivyo leta n'umuvyeyi naco gituma turiko turakora ibikorwa vyinshi vyabarya abantu. Twatanguye dufatikanije na OIM turabaha uburyo abantu bari baba mu nzu bapanze zitari ziwabo. Abo rero baragiye, yari imiryango 1916. Twarihaye uburyo bwo gupanga amezi 3. Tuti nyuma y'amezi 3 muzoca mubandanya ingene murondera ingene mubaho. Dusigara n'imiryango amazu yabomotse yarayi wabo. Abo bantu nabo nyene n'ibitigiri vyinshi bari mu masite ya Maramvya Sobere, Mafubo na Kinya ya kabiri, aho ni muri komine Mutimbuzi. Turafise n'imiryango myinshi naho nyene muri komine ya Rumonge. Turafise n'imiryango myinshi yahunze yataye izabo kubera amazi yaduze yo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Nkuko bibandanye bivugwa na Anise Nibaruta, uruzi Rusizi rukunda gutinzira rugiye kubakirwa inkombe. Dusigarane mu masite abantu bava muri ivyo bice vya Mushasha ya mbere na kabiri, cyo twimvira ico twokora hamwe nabo dufasha kugira ngo bishoboka tububakire hamwe. Leta yatanga mu Rumonge, mu Kabezi no muri komine ya Mubimbi, ariko twubakira abantu dushobora kubakira bakeya, abandi nabo basubire mu zabo. Ico gikorwa kizokurikirana no gushiraho ivyo twita amadige, ni kuduza inkombe z'uruzi Rusizi, aho ku birometero 2 hirya no hino y'uruzi rwa Rusizi tugiye kubaka ayo madige. Ivyo rero bikazofasha ko amazi azoca guma mu nda y'ugo ruzi ntasubire gutera abantu. Uburyo bwo kubikora ibihumbi 350 vy'amadolari y'abanyamerika burahari ku mugambi turiko turashira mu ngiro na PNUD bwo gukinga ibiza no guhangana navyo. Ivyo biruka mu gihe abanyagihugu beganirijwe muri site ya Sobe bifuza gusubira mu mihana baje bavamwe. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'imyidagaduro. Umukenyezi akora umwuga wo kuririmba akwiye guhabwa icubahiro nk'abandi bose, kuko nawe aterera mu iterambere ry'igihugu. Ivyo bikaba bishikirizwa na bamwe mu barundikazi bakora uwo mwuga wo kuririmba. Inkuru ya mugenzi wacu Ange Sharissa Zeyimana.
umukenyezi w'umuririmbyi arafise uruhara mu iterambere ry'igihugu bifatanye n'ibikorwa bakora kuko bimenwa na benshi bigashika kure ndetse bakanaserukira igihugu nk'uko tubiyagirwa n'umuririmvyikazi Nishimwe Esther benshi bazi nka Esther Nish hamwe na Ines Hagel umwigeme aririmba. Twama twaserukiye igihugu, twama twagize ama activité atuma tuduza ibendera ry'igihugu, isifi gusa ko tuba dukunda igihugu cyacu. Je la fois passée nagiye muri Kinshasa ngiye guserukira igihugu mu ruhande rw'abakenyezi, apana igihugu mu ruhande rw'abaririmbyi gusa, mu ruhande rw'abakenyezi baririmba. Donc twege turafise turi nk'aba-ambassadeur cyangwa aba-ambassadrice b'igihugu. Turafise ibintu vyinshi cyane, ama-ide menshi cyane, natwe twumva ko twoshikiriza mugabo hari umwanya tutaronka ku karyo kugira ngo baduhereze natwe umwanya wisanzure, twisanzure, tuyage, tuvuge ikiri ku mutima. Sino tuba dufise projet nyinshi cyangwa imigambi myinshi. Nguye avuga ngo umukenyezi ni narugo, umukenyezi niwe nkingi y'umuryango, niwe rugi, urumva. Utwo tuntu twose rero hari abantu batazi kuduheza importance nico bisigura. Sino n'umugabo n'abagabo barabizi yuko iyo umuhungu atararongora hari utuntu bakora avuga ati harimo desordre kameme kuva ndongoye haraje kandi gashanje. Ako kantu rero tugaheza importance, ako gashanje nyene twe turi ubushanjuma tugaheza rero agaciro gakwiriye. Urumva. Rero no mu gihugu natwe turashobora gukora ibintu bituma ibendera ry'u Burundi riduga mu makungu. Iyo mu kibano ababona ko hari ikintu kitameze neza kuko we aba yumvirizwa n'abantu benshi, arashoboye gusohora information igashikira abantu benshi cyane, arashoboye guteza imbere igihugu. Abo baririmbyi bakaba bongeye basaba kubandanya bashigikirwa na cyane mu kibano ko bohabwa agaciro. Mu kibano nyene nivyo vy'ivyo urenganye wa mukobwa wo kanaka byaranse gose, byarayangaye, asigaye yirwaraguruka ku masene, asigaye yiri gukunuku, atahari karasara aririmba mwijoro, urumva ibintu nk'ivyo. Mugabo nibaza yuko twebwe d'abord kuririmba ni passion y'umuntu, ni cize, ni kintu abayibona mwejo kizomo, donc ni kubikunda. Rero mu kibano vraiment bakwiye gutahura ingabire y'umurundikazi. Ni hakujya ko umuganga, umwigisha, umucamanza, umukozi wese wa leta cyangwa uwikorera utwi, umudandaji avyuka akagenda guhangayikira umuryango, abana canke abavyeyi canke kibivaye n'ubuzima bwiwe. Niko n'umuririmbyi avyuka akaja muri studio agiye kurondera agafuka abana, siyo tunatwe turaba mama ukavuga ati jewe umugani ngaburira ni ntunga. En plus dufise abana bamwe abandi tuze ubuzima ko basi tutashaka gudeseva abavyeyi bacu, dufise kwitwara neza kamere kuko nka je mfise abana, mfise kuba icitegerezo cyabo n'abandi bose baba bandi. Udeje umufana w'umuntu abafise kumwiga ku bintu byinshi. So rero mu ruhande rw'abakenyezi twebwe ahubwo mbere yuko turaba abandi tubanze kwanza twirabe twebwe. Mu kibano bivana no kumene wowe witwaye. Tuvuge nk'ubu nimba baba basanzwe bazi wowe ko ugorana nyene uri umwana nyene indero ari nke, urumva naho ukuri bijya ibyo byose bivana nawe kumene witwara tout d'abord. Tukaba dusanzwe turi mu kwezi kwahariwe agateka k'umukenyezi. Ikivugo c'uyu mwaka akaba ari uruhara rw'indongozi mu iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi ridakumira. Amakuru yacu tuyasozerere mu gisata c'inkino. Ayo makuru akaba yatororokanijwe na Jules Boris Ingabire. Benjamin Van Brick, intumwa ya FIFA akaba n'umuhinga mu bijanye n'inyubako, aherekejwe na Davis Ndayisenga asanzwe atwara ibiro vya FIFA mu karere, bari mu rugendo rw'imisi 3 mu gihugu cyacu Burundi. Intumbero y'ubwo rugendo ni ugukurikiranira hagufi ibikorwa byo gusanura ikibuga Intwari hakurikijwe amategeko agengwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Abo bashitsi bakaba bakiriwe na Mustafa Samugabo, icegera ca kabiri c'utwara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFP. Ibi bikaba bitanga icizere ku ruhande rw'itunganywa ry'ibikorwa by'ico kibuga Intwari. Tukiri muri FFP nyene mu ntumbero yo gukomeza ubucuti no gufashanya hagati y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFP hamwe n'ayandi mashirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi, urongoye iryo shyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB General de Brigade de Police Muyenge Alexandre
yarabonanye na mugenzi we arongoye ishami ry'umupira w'amaguru mu gihugu c'Ububirigi Paul van der Blick, bakaba baganiriye ukuntu bagiye gukomeza ubwo bucuti mu gufashanya mu bisata bitandukanye mu mupira w'amaguru, na cane cane mu gwaruka kugira umupira w'amaguru ubandanye utera imbere. Umubano ukaba warangiye bahanye utuganuke. Ku nshuro ya mbere mu mateka ya tennis mu Burundi, igisagara ca Bujumbura kigiye kwakira ihiganwa ryiswe ITF World Tennis Tower. Iryo higanwa rikaba ritekanijwe ku magenekerezo ya 3 na 17 ndamukiza uyu mwaka turimo. Rizobera ahanyene mu gisagara ca Bujumbura, kibuga ca Entente Sportive. Tubibutse yuko Uburundi busanzwe bufise umwigeme Sada Nahima amaze kuba umwe mu bakinyi beza bakiri bato muri Afrika no kw'isi yose mu rwego rw'abigeme. Jire Boris Ingabire, reka ndagushimire nawe kuri iyo nkuru wadutohororeje, akaba ari nayo icisozera amakuru yacu y'uno munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, ariko kuba dufatiye hagati tubanze tubabwire ingingo nkuru zari zigize ano makuru. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye aramenyesha ko abashinga amateka bamwe batazi ico bajejwe, ndetse ngo no mu bacamanza hakaba hariho bamwe bakora ku kazi batazi amategeko. Nayo ibanki nkuru y'igihugu irahumuriza abo bose babika amafaranga yabo mu mashirahamwe amwe ahanahana amafaranga yemewe n'amategeko ko iyo banki yakurikirana. Reka rero subire ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, shimire bagenzanje bakoze ibishoka byose kugira ngo ano makuru aboneke atankomanzi. Shimire mwebwe mwese mudukurikirana uko bukeye uko bwije, haba badukurikirana kumbonesha kure zacu YouTube ndetse na Facebook. Nongere shimire Gilles Verne na Kimana yarahagarariye ano makuru.